ama Abel sorry gatoyi ndazi ntumenyereye inzoga zo mu rugo nk'izi ariko rimwe na rimwe biba bikeneye ibintu nk'ibigibi ni sawa neza navyo biba bikenewe turamira muhira umuntu agasoma akantu hakave bari vyiza Abe nubwo biruko je bugenda kwihweje iminsi je mbona umenga ntabwo imeze fresh ku kazi aho twicaye hagenda buri mwanya ko yagisha ariko niyo mpamvu naguhamagaye kugira twicare ndabiko twuvugana tumwe n'utundi wenda yabye kuntu bimeze mu minsi ko menga ntutekanye hari cyo ikibazo brother ibibazo byo ntivyobura kuko ujya mwino situbamwo yama ibibazo umwanya wose murabizi uri umugenzi uri umuryango reka ndamaraso bivuga nivyo je tuma ntameze neza utegezwa kubibona rero navuga ko nta mahoro mfise mu muryango wanje usanzwe wizi yuko nabuze umuryango tuvuge umuryango w'amaraso urazi ko nagiye ruguru kuraba wa mushikanje nasigayo ngezeho nkamubura nkanasanga n'amatongo baragurishije muncamake nkabona nsigaye ndi jenyene kuko urumva ko ari je nsigaye ntegereza kubugwiza hamani hari ikintu ashaka yuko tuganira kandi si kibi ba ego mu bisanzwe ariko nemenga ndazi yuko muzi ndamuzi wonde w'inzobe bavyibushe yabaye rero yarakusabye ngo arashaka yuko mubana uza mufasha utuntu tumwe tumwe mufashanya kandi urabona yuko na bebe ariko arakura arageze gufungura amata amasererake ubona ko n'amaberebere batakimuhaza mukuru wanje yarabimbwiye ko azobigufasha byose kandi ntugire ikibazo na kimwe n'ukuri mukuru wanje ni umwana mwiza cyane ameze neza vraiment nibutse ko atakibazo ufise muri wewe hama ndabona ko ngo ufise ubwoba nta kibazo uri hajya ni nkuko uri muhira uba amahoro hama si nivyo gusa umwana umwe naragerageje uko nshoboye kose ariko vyarase ko ndo nkundi mwana umva nogira amahoro gute Abel ico nico kibazo ufise bo umwanya umwe je ndagutahura umwanya umwe ndagutahura kubera birumvikana urabye kahise kuzima twaciyemo ariko undi mwanya sindagutahura kuko imagine hari abandi bantu badafise nakarya kana kamwe ariko uragafise ndumva umenga wagerageza kwiyakira ukumva ko uri umuntu mu bandi nta mikindi ukaraba ukayaga na madame wawe kuko urugo ni babiri kuko hari igihe madame kumbure usanga ari nawe wabikoza biko n'umuntu ukuze urya no yofata na cyane cyane abadamu bakunda gufata imyanzuro batagishije inama abagabo bivanye n'impamvu zabo ziri prive ugaca usanga rero agiye nko ku buryo cyangwa mu kimwe niyo gahunda ari ifite yo kwibyarira umwana umwe bikaba byo kwicira urugo kandi kumbure muyaze cyo kagenze fresh ndumva umenga irya mana yaguha urya mwana umwe nizo guhana uyundi ntabwo upfuye guheranwa n'agahinda kumva ko uguma winjire kujya ku kazi iciyumviro notanga urugo ni babiri mu rugo hari madame hari wewe ni mwebwe muri urugo ubundi umwana uryaza nk'umushyitsi aza mu nyuma icarika madame wawe rero ndumva uwo mufata mukavugana ukamubaza impamvu ko nta ku muryango nawe ubyumva muri kumwe byose birakunda hama ubonye nta birenze ntibe byo gusambura urugo cyangwa birutiriganye no kuko umuryango n'urya nyene urakwiye uco ushima ikimana guhaye ukibuka ko n'udafise n'umwe arabayeho kandi arubatse cyo ndumva ibyo nibyo guteje umwanya hamwe mbona naho umenga no mwibarabara uri mu modoka mukakugonga mu kazi uri sinzira nkomenga sinzo kuja kure bebe nzoza kumuraba ya hajya donc uri hajya kwa meme ni nkuko buri wanje kandi urabona ibibazo dufitanye n'umugabo wanje nuko tuguma tujyagagurana tuguma tujyana rero hari ibintu nshaka gutunganya hagati ya jewe nawe ndazi mu minsi kandi ibyo zuraza no kuturamutsa urara ndibutse ko atakibazo
ukuri nta kibazo gusa nyine bwo mufise nuko zohava agenda mukaca munyibagira ntimusubire no kundondera. Oya ntugire ikibazo, sinshobora kugutura kwa mbere muteye wanje mwiza. Bon, sinumva n'ukuntu bivuga, warambereye mbese nk'umukobwa wanje, warambereye nk'umwana wanje. Ukuri nta kibazo, ndabizi ko atakibonye ipfuritse. Kama ejo uhejeje gutegura icayi uzoce witegura buriko buraca uzogenda wipime impuzu ve muri bino bitambara nakugabiye na zazindi naguha zose, genda utwaye impuzu nshasha sibyo? Nyine ubu umwana wo mu muji ureka kuza uragwebereza ntibikubereye sibyo? Sindavyibaza ko umugore yakora ico kintu. Okay. Ko ndibaza yuko umuryango ubonetse ugwiriye mbere na cane cane abadamu barakunda utwana tw'uduhungu. Je ndumva umenga ureka guca umwanya kuko Imana yagoye umukobwa yarabonetse, ejo Imana izokubita na Abuduri haze mu bakalise n'abanduwayo, kandi naho nyinshi tubone ugasanga ntibigoranye uso kuyakira. Imana urazi nitanga umwana banze ugasoma ukamarima, ariko je ndazi ibindi uraza kubimbwira dushitse ahantu ndakuzi hawatinye uraza kumwe usanga ikindi gerekeje nico. Abe je ndazi ko yumaze gushiramo akantu ni nkumbwiza ukuri, ariko reka mbishime ibyo nyagiye n'ibizima, ariko kumbure nitumara kushika handi hantu rege yongera kandi kantu reka ntora gakote Sasa Bajya hongu nabo umenga ntibaruha rege baracabasha. Nyenero vyibuye. ahubwo we cura ube wataka hariya mwija tuzite gusangiye natwe dukina ku muryango yataka hariya dukina ku muryango Ntago mayiki awukinira ngabura kuja mu kibuga. genda ube wataka hariya. Papa we reka ngende kuba ndishuje. Hano harimo abantu benshi wowe cura ube ukorera sawa. Nyaruka. Hama mugabo ko umwana agiye kuba arakina numva umengo twaba turayaga gatoya kuko niko kanya tuba turose urazi ko tutamana nubwo twaje mu kasiporo numva twoyaga. Jana kantu ntasobanukiwe, urabona ko wewe na madamu mwavuze ngo twirukane Queen, kandi je ndavye Queen ni umukozi mwiza akora neza, ni umwana mwiza. Naratangaye kubona wewe umbwira ngo ndamuhagarike tumuhagarike kandi atakosafise byavuye ko kiwa bitewe ni uyaje nagumya amadidani. Abe nabuze namye ndakubura umwanya ku telefone niko ayikubiyaga ngo bikunde nawe guma wiruka. No kuvuga Abe impamvu nagusabye ko Queen twomuhagarika no kuvuga hagati ya Queen na madame hari nutagenda neza. Hajura zimungu habera byinshi candaraba kugira umuryango ubeho nabi mpomba umuryango numva ko no twohomba umukozi kuko umukozi tuzorondera n'ubundi niko karyo ko kumuhagarika. Ako ndumva ko ntabirenze kwera ubwo nakubuza umwanya ariko bigusigurira neza. Bo birumvikana nimba ari makabazo hagati ya madamu na Queen nyene curaba ikibereye umva ko umugore yaba ari we nyene urugose we woreka gusa nyene ivyo byantangaje, ariko nimba ari uko bimeze nta kundi ngira tuzoronkundi mukozi nana kibe. Hama Abe ko washimye ko tuyagarika ndakubaza akantu gatoyi kuko we urabona urubatse urwo kandi urufisemo uburambe ufise byinshi nsumbya. No kuvuga hari nk'ibintu bijanye n'amabanga yabubatse cyangwa kimwe ku ngo zigenda zubaka cyangwa zisambuka zibomoka, numva umenga ari ikintu kubaza ku ivyo bintu, numva umenga ko ari cyo ngira ku inama. Hari bitagenda neza kubijanye no kubaka. Abe ahantu urabona hari abantu benshi gusa
uzompa umwanya tuyage ku cyo kintu ndagusabye ndo mumenga aka kanya nta mwanya uhari ariko ugenda gushaka iwanje tuze tuyage. Okay, nimba ari sawa nibo nangize ubwoba nangize ngo muhira yawe ari ibibazo. Ta ibibazo ni sawa. Nta ngorane ahubwo turabe dufashe ijya mwana mukobwa. Ani gute? Sawa, gute na? Chani pomeze neza. Ndabibona. Azingenosa. Sikara umukobwa mwiza. Umukobwa abiriye gusohokana. Sikabisiga karabero gatagata. Sikenda kubona nanje nkumva nyene ndakwishimiye. Shana kuri ndagushimiye gusa ijipo ni ngufi ya cyane. Iki ni ngufi yo jipo. Ijipo jewe ntambara nkabona ni ndende niyo mpamvu ndayihetse. Arana tutwara ngere tubereye. Nitwiza gasha. Uratesa cyane. Ngina ari binini navyo. Ivyo nivyo vyiza. Ego baratatu bisukora. Ariko mba ndi mu kazi bicaye ku mabigora. Reka ntubishaka gukora. Wowe ibintu ngiye kugusaba ukavyemera. N'akazi urashaka kubwaheba ukajya wicaye. Wenyizera gusa. Bwira numve. Icyambere shaka ko umbera umugenzi. Cheers kwanza. Bagira uku. Nishuko tombona. Uzongora. Tuba abagenzi gute rero? Kibazo uzogira uzokimbwire kitari kugufasha. Ariko nanje hari ivyo ndagukeneyeko. Kandi sina birebire biroroshe cyane. Icambere bana ko nkunda kugenda mu kirori nkatahasa minwe zirenga. Keneye yuko uzurambwira ati KERCY bimeze uko. Muhira bariko barakurondera canke vyahaye canke n'ivyahaye. Wewe ukazurampa raporo ukuntu ziri ku murongo. So Nerefona kuri telefone ya gashanga rya ta telefone ya fisi. Ni telefone n'ikibazo. Wewe vyemera ati nzokwera umugenzi gusa. Umugenzi uzurambira ndakugururira kujya. Ni umugenzi wanje wa hafi. Tuba abagenzi nyene. Ntuvyumva? Kibazo twe. Niyo mpamvu niko tuba abagenzi neza. Iyi telefone yawe nakuguriye. Shana urazi kumbe isaje cyo no bikoresha. Anita. Iyi ni telefone yawe nakuguriye. Niyo kuzoza urampamagarako. Ndaza kugenda tugura amakarte simu yawe ushiremo. Ikintu kingana uko rero ngituma kugira ndagikoze batana n'abantu ufite bo gutelefona. None basuranse gift yanje. Ukitana nyene. Ega we ni uzobishaka gusa ntaco nazogukorera. Ni kumbera umwana mwiza nanje nkakubera umwana mwiza. Kandi kubera ko uzokenera amayinite. Amafaranga y'amayinite. Ntuzombwire ngo lelelele nase kugutelefona ko yanabuza amayinite no. Sinkeneye kuvyumva ufite amayinite. Sinkeneye ko uzombwira ko wabuza amayinite yo ku telefone. Ngushamwe amayinite ukazurambwira ingorane iri muhira. Je kubwira simvi yomva napanitse. Mana we. Ibiherutse bose bikaba. Nta kindi naco gisigaye. Oya, nta kindi. Tumwifana tunyarutse. Juste kwa kuguha ivyo bintu vyawe ndakubwira ingene tugiye kubaho.
amache dutaha. Warabuze? Dutaha uje ku kazi mama ntakwirukana. N'ubundi. Urashaka kugenda? Ndayimara. ahubwo nisenda kubaze ubu tugenda gusanga ngaha uhamaze igihe kingana gute jewe njana nakuriesha kuva nkiri umwana nakuriye ngaha mu bisanzwe mwarakuranye na ba KERCY urabazi ngeso zabo zose arazirya za KERCY byo ko nakunda kwitayisha ijoro nenda kubaze ko mbona umengo bose nabana beza bimeze gute ni nyine basanzwe bameze mu buzima busanzwe nka KERCY wewe KERCY umwana adashoboka n'ukuri gusa rero kera yarancorera kugira ngo zindaza kumugurira mu ijoro yataje imisi yose yataha ijoro kandi rero na ngombwa yanasohoka kugira ngo ndamugururira mu ijoro burya nkarimbayeho neza kera yaguha amafaranga yo kugira azaragira iki kera ira mu mafaranga kugira ngo atashe ijoro cenzi ko ndamugururira kubera arazi ko se atora vyuka anamwumvise yo namwinje papa we ntiyigeze abimenya yasha se wamaze kubimenya yaca tubuza ubu tuze turamugurura mu ijoro ubu je sinzi ingene abigenza gusa ndazi irya ngeso yahoranye kuva kera n'ubu aracayifise Yewe habaye iki ko mbona wicaye mu cyumba umenye uri kurarira wicukiye niki kicabaye? Nta na kimwe. Uri kurarira? Sawa ko atana kimwe. Umugabo mwiza. wakwirengagiza ibyo noba naragukoreye byose ukama n'iminota 2 yo kuyaga nawe. Ntakibazo ndaguteze amatwi. Ndagusabe wicare. Ndakubaze kujya kumpa package ameze bakumva mbona ari umwana mwiza araho wowe ameze gute? Sha package n'umwana mwiza ariko arakaze bigeze ku bana biwe ho asumvye hajya kujya mu mubona kujya gusa n'umwana mwiza vrema nakabikiye mana ntuzu nagerageza no kuri ha Umugabo wanje ndabizi biragoye kuvuga kandi biranagoye kwakira ariko
imbere ya byose ndagusabye imbabarire. ndakubarire ku bijanye n'iki? Ndi mu bihe numva bitoroshe, ndiko numva kubivuga umengo biriko birangora, sinzi no kuza kuvyakira. Nabishije igihe kirekire kumbaza uko ntifuza gutandukana nawe, kumbura ubwenge bwanje nibwo buri kuburamenda, canke kumbure n'ubugugu ndiko ndakora kwari ukugira nicungere, nongera ncungere n'urugo rwanje. Sheri, ndakunda umuryango wanje kurusha uko nkunda ibindi byose. Nahoze nsaba Imana ngo nzobone umuryango wanje ubayeho neza wishimye, ariko ndiko ndabona umengo biriko birononekara. Narabihishije, ariko reka ndabivuge, kumbura umpanira icyo noba narakoze. Icyaha kinini yamfise iwawe nuko noba naraguhishije ukuri, ariko imbere ya byose umenye ko ndagukunda, ntifuze gutandukana nawe, ari nayo mpamvu nahoze. Sheri, ndagusabye umpane uko ushoboye kose, kuko ndakwiriye guhanwa. Sheri, nce sinzosubira kandi kongera kuvyara. Gusa ntuzosubira kuvyara? Habaye iki?